Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya SAVEUR divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavuga butumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mu bikurikira ku channel ya YouTube yitwa SAVEUR divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaho umugisha. Ndabaramukije inshuti bakundwa musanzu mukurikira ikiganiro SAVEUR divine. Amahoro y'Imana abane namwe aho muri ku isi yose. Muri kumwe na mwene so NTAKARUTIMANA Éric. Tumaze iminsi turi ku ijambo ivuga ngo gutazira no guhimbaza Imana. Imana nishimwe cyane. Ugutazira Imana ni ukuvuga icyo Imana yakoze ku buzima bwawe. Guhimbaza nako ni ukuvuga icyo Imana iri. Imana nishimwe. Turasoma amajambo dusanga muri Zaburi igice cya 63 ku murongo w'7. Havuga ngo kuko wambereye umufasha ngo kandi nzovugiriza impundu mu gitutu cy'amababa yawe. Imana nishimwe cyane. Umwanditsi wa Zaburi avuga ati kuko wambereye umufasha, ni ukuvuga hari icyo Imana yakoze ku buzima bwiwe. Imana yamubereye umufasha, hari ibyo Imana yamufashije, hari ibyo Imana yagimurenganya, hari ibyo Imana yamukoreye. Haleluya. Umwanditsi wa Zaburi ariko arahimbaza Imana, yariko aravuga ko Imana hari icyo yakoze mu buzima bwiwe. Imana hari icyo yamukoreye. Aravuga ngo kuko wambereye umufasha. Imana nishimwe cyane. Ngo kandi ngo nzovugiriza impundu mu gitutu cy'amababa yawe. Haleluya. Hari ahantu mere data ho kuvugiriza impundu ni mu mababa y'Imana. Imana nishimwe. Hariho ikibanza kiri mu mutima wawe, hariho icyumba kiri mu mutima wawe cyo kuvugiriza mu impundu ushima Imana kuvya gukoreye. Birakwiriye bene data ko dushimira Imana, birakwiriye ko tuvuge icyo Imana yakoze, birakwiriye ko tuhimbaza Imana mu buryo bwo kuvuga ivyo yadukoreye. Imana nishimwe. Muri Zaburi ya 84 nahavuga avuga ngo hahigwa umuntu inkomezi ziwe zihagaze muri wewe, hahigwa abafise mu mitima yabo amarango aja i Siyoni. Imana nishimwe cyane. Hahigwa umuntu inkomezi ziwe zihagaze muri wewe. Yariko avuga Imana yo mu ijuru. Harahiriwe umuntu w'inkomezi ziwe zihagaze mu Mana. Imana nishimwe. Hari abantu bafise ibintu byinshi bahagaze ko. Hari abagaze ku butunzi bwabo, hari abagaze ku miryango yabo, hari abagaze ku bana babo, hari abagaze ku bagore babo cyangwa abagabo babo. Ivyo kavyishimira cyane kuko babona ko bimeze neza. Ariko ivyo nagenda kubwire mwene data, ivyo si ivyo guhagararako kuri no si, ahubwo turakwiye guhagarara. Haleluya. Wa turakwiye guhagarara mu nkomezi z'Uhoraho, hanyuma ngo amarango yacu akaraba i Siyoni. Turafise aho twasezeraniwe tuzoja mu ijuru, niho tuzobiba bitazoshira. Iyo ni isezerano twasezeraniwe n'Imana. Abemera Imana, abihanye vy'ukuri, abo amasezerano yabo ari mu ijuru. Dufise isezerano zashira kuzobana n'Imana ibe itazoshira, ngo amarango yabo arabi Siyoni. Imana nidufashe cyane. Haleluya. Turakwiye bene data ko amarango yacu araba i Siyoni, tukaba abantu bahimbaza Imana, kandi tukaba abantu bashima Imana, tukaba abantu bavuga ivyo Imana yakoze, tukaba abantu kandi tuvuga n'icyo Imana iri. Imana nishimwe cyane. Turakwiriye guhagarara kuri jambo tuvuga tuti Imana yanje warakoze ko watanze umwana wa Yesu Kristo. Imana ikintu yakoze gikomeye cyane mu buzima bwacu, yatanze umwana wayo Yesu Kristo kugira ngo adupfire. Uwo Yesu
yavuze ngo ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ushika kwa data ntamujanye. Ntushobora kujanwa n'umuntu atakuzi. Birasaba ko izina ryawe ryandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Birasaba ko izina ryawe rimenyekana kugira ngo ishimwe ryawe rigire ubushobozi imbere y'Imana, kugira ngo urashima Imana amashimwe yawe abo umubavu mumota neza imbere y'Imana. Imana iri mu ijuru ikakwitegereza gushima, hanyuma ikagira n'ikikoze ku bindi bintu ukeneye uburi kurayisaba. Imana nishimwe. Hari amajambo Imana yabwiye umusavyi wayo Yeremiya, iriko iramutuma ku Bisirayeli muri Yeremiya igice ca 7 ku murongo w'9 havuga ngo mbega birashoboka ko mwiba mukica mugasambana mukarahira ibinyoma mukosereza bayari imibavu mukagendanira izindi mana mutigeze kumenya, maze mukaza mugahagarara imbere yanje muri iyi ngoro yitirirwa izina ryanje mukavuga muti turakijijwe, mwaheza mugakora ivyo bizira byose. Ico ni kibazo Imana ariko irabaza abantu bayo, ngo mbega birashoboka ko umuntu yiba, ko umuntu abaho yiba, birashoboka ko umuntu abaho yica, birashoboka ko umuntu abaho sambana, hanyuma kaza agahagara ngo muri ngoro yanje akavuga ngo ndakijijwe, akaduza ibiganza agatangura gutazira Imana ati mbega ibiravyo birashoboka, hanyuma mwaheza gukora ivyo muvuye imbere y'Imana mukaca munja gukora ivyo bindi byose. Imana nidufashe cyane. Aha Yeremiya ariko arabwirwa ngo abwire ubwoko bw'Imana, abwira ati iyo muje guhimbaza Imana, iyo muje mu ngoro y'Imana gutazira Imana, iyo muje kuvuga ico Imana iri, iyo muje kuvuga ico Imana yakoze, mbega birashoboka ko muba basuma, mukaba basambanyi, mukaba bicanyi, hama mugatarika ibiganza imbere y'Imana mukavuga ngo turakijijwe. Imana idufashe cyane. Uyu munsi bene data hariho abantu bahinduye ingoro z'Imana, umenga n'ubutambiro, umenga ntahantu kuruhukira, umenga ntahantu kuja gutambira umuziki. Imana idufashe. Ariko ngo bega ivyo birashoboka ko ukora ivyo vyaha byose ukaza imbere y'Imana ukubaho gukora ivyo bintu. Imana nidufashe. Birakwiye ko mu guhimbaza Imana tubanza kwihana, tubanza kuja imbere y'Imana tukavuga ivyo twakoze, tugasaba imbabazi Imana, tugasaba imbabazi, hanyuma yo mu ijuru ikaduharira. Imaze kuduharira iceze kumviriza amashimwe yacu. Imana nidufashe. Umwanditsi w'imigani nawe ku gice cya 15 ku murongo w'8 yavuze ngo ikimazi abanyakibi batanga nigisesema kuhoraho. Imana nidufashe. Ikimazi abantu bakora ivyo, abantu biba, abantu bica, abantu basambana, abantu basenga izindi mana, abantu basenga ibigwamana, bimaze batanga ivyo ngo nibisesema imbere y'uhoraho. Imana nidufashe. Ntidukwiye kuba abantu batanga ibimazi bisesema uhoraho, oya dukwiye kuba abantu batanga ibimazi bihimbara Imana. Imana ari mwije ikanezerwa, ikakura bikakwishimira, ikavuga iti ndabona umwana wanje naho biriko biramugora, naho ariko ahura n'ibibazo, naho satani ko aramutega udutego, oya ndamwishimiye. Hama Imana iri mwije gaza gusimbisha ivyo mitego satani ko aragutega. Imana nidufashe cyane. Bene data mu gice ca 28 ku murongo w'9 naho cavuga ngo no gusenga kwiwe nako kuba igisesema. Imana nidufashe. Ugusenga no kuvuga bwa mbere bavuze ibimazi ngo umunyakibatanga nibisesema kuhoraho, hanyuma kandi ngo no gusenga kwiwe nakone nigisesema kuhoraho. Imana nidufashe cyane. No kuvuga hariho umwanya wo gusenga, hariho umwanya wo gutanga ibimazi. Ivyo bimazi bisaba byose kugira bitange yukubanza kwitunganya. Nagira ndagusaba mwene data, nimba uri kurakurikirana ijambo ry'Imana, nimba uri kurakurikirana ubutumwa bwiza utarihana, nagira ndagusabe ico Imana ya mbere yakoze, yadukoreye ikiza kidasanzwe, dukwiye gushima, dukwiye guhimbarirwa, nuko yatanze umwana wa Yesu Kristo kugira ngo Yesu ave mu ijuru, ntaco yarabuze, yaje kubwawe nanje, kuko vyari vyaranse yuko dushobora kuzoshikira amasezerano Imana dusezeraniye. Yesu acaraza aritanga kubwanje nawe kugira ngo dukizwe kubw'amaraso yatanze. Birasabwa rero yuko imbere kuhagarara imbere y'Imana utanga ikimazi cy'ishimwe, ushima Imana, uhimbaza Imana, ubanza kwitunganya. Imana idufashe. Ubanza kwitunganya, hanyuma ushobora kwitunganya utabanje kwakira umwami Yesu. Niwaza mu mitima yacu agakura intambamyi, agakura ivyo satani yaziritse, agacagagura imigozi satani yatuboshe, hama tukaba bidegembya.
gusembya. Imana igufashe mwene data, nagomba ndagusabe utakira umwami Yesu, umwakira uno munsi bikitwa umunsi, hanyuma ikishimwe ryawe no guhimbaza kwawe bibe umubavu mota neza imbere y'Imana, hamushobore kwishimira. Murakoze, umwami Yesu abampera umugisha. Shalom shalom, mwarahezagiwe.